Ndi umuririmvyikazi, ndi umurundikazi, nkorera hano mu gihugu c'u Burundi. Ndakijijwe, ndakunda Yesu, Yesu n'umwami n'umukiza mu buzima bwanje. Hama navukiye mu ntara ya Gitega, niho navukiye muri komine Ryansoro, umusozi wa Nyamugari, ariko ubu nkaba mba mu Nyabugete ya mbere. Nkuko mwavyumvise kandi usanzwe nkorera imirimo y'Imana mu Nyabugete, hariya muri komine yacu nziza ya Muha, biriko irahinduka ari komine yagutse ya Mugere. Niyo sanzwe nkorera ibikorwa vy'Imana, niho na eglise iri kandi ni homba. Ego ikirenze ico mu kwidondora, ndubatse, ndi umukenyezi afise umutware umwe, mugabo wanje nkunda cyane, Reverend Mbona Vincent. Hari hafi, ari hanze, ubwo kubandanya kwiga amashuri n'ibindi bikorwa vy'Imana, ibikorwa ndimwo arabizi. Hama twavyaranye abana 5, imfura yanje ifite imyaka 13, n'umuhungu n'abakobwa 4, hariho n'abahungu 2 ndetse. Ego nkaba mvuka rero mu muryango ukijijwe, niho navukiye. Abavyeyi banje barakijijwe, ntibakiriho, barashengeye mugabo bari bakijijwe. Mama wanje yari umuririmbyi, umukozi w'Imana umudiyakoni mu ishengero. Papa wanje yari umwarimu kandi yari umuririmbyi, akaba n'umucuraranzi. Iyo ngabire rero ko tuvukana twese yaradukurikiye, abo tuvukana n'abacuraranzi, abandi n'abaririmbyi. Jewe nije naciye mfata n'umwuga w'abavyeyi, mbana igikorwa c'ubwungere, hanyuma kandi nkabikorana no kuririmba mpimbaza Imana. Rero iki gikorwa ndagikunda rwose, igikorwa cyo kuririmba ndagikunda. Nagitanguye ndi umwana muto, nagikuriyemwo, ndagikunda cyane. Hanyuma umugambi wo kuririmba indirimbo, nababwiye ko nararirimbye kera, nararimba mu makorale, nkakora indirimbo, kuko jewe narezwe n'ishengero Anglikane, niryo ryandeze, niho nakuriye mu ijambo ry'Imana no mu mwuka. Hama ndasohoka riransohora, nkuko mwavyumvise nubakana n'umukozi w'Imana, mbandaniriza ibikorwa vy'Imana mu ishengero rya Shalom Temple nkuko nabibabwiye. Rero kuririmba ndabikunda, narabikoze kandi nabikora, ariko nifuje gutangura kubishira ku mugaragaro haraheze imyaka 8 ngerageza kuja muri studio zitandukanye hano mu Burundi. Mpagarikwa n'imvo zitamvuyeko, hamwe narahagarikwa no kwibungenga, ahandi nkahagarikwa n'uburyo ekonomi, ahandi nkahagarikwa n'ingwara. Nabitanguye mugabo sinigeze ncika intege, narumvise nobandanya kuko ndumva ko mu maraso yanje harimo kuririmba. Ndabikunda cyane kuririmba, nigikorwa numva ngomba gukora, naco kikambera inzira imwe yo kushikana ijambo ry'Imana kure, kuvuga ubutumwa, kwamamaza ivy'ubwami bw'Imana, ego gutabara imitima nkuko tubikora nk'abungere, kuremesha imitima, ndetse no gutera ivyizigiro, gushinga intahe dukoresheje mu kuririmba, tugashira habona ijambo ry'Imana, igitabo cyiza Bibiliya twizera. Aho nifuza kwibona mu myaka 5 iri imbere canke irenga, ndifuza ko ubwami bw'Imana bwo kwaguka biciye mu mpano Imana yampaye kuririmba. Ndifuza kubona abantu bahagaze, abantu bashinga intahe ko bahuye n'Imana biciye mu mpano yo kuririmba, ndiko ndaririmba. Ndagomba kubona ubwami bw'Imana bumenyekana, bwaguka, ijambo ry'Imana rikamenyekana, umwimbo w'abakizwa nkuko ijambo ry'Imana muri Matayo 80 riduhamagara ritubwira ngo twagure ubwami bw'Imana, tumenyesha abantu ivy'ubwami bw'Imana. Ndifuza ko aho hantu naho no hagera nk'amamaza ivy'ubwami bw'Imana, abantu benshi bagahindukirira umwami Yesu. Twarakoze urubuga umuntu arurondera kuri YouTube, yandika Mrs. Pastor Niyukuri, Mrs. Pastor Niyukuri, niko wandika. Indirimbo ucuzibona ni 4. Iya mbere nigendana nanje, hariho ni wubahwe, hariho ubuntu, hakaba
ntawuhwanye nawe, nizo ndirimbo zine nizo mushobora kuronka ku rubuga rwa YouTube nkuko nabibabwiye, hama ukazumviriza. Uhejeje kuzumviriza urashobora kugira subscribe canke s'abone, hama utibagira kugira like, mbere ukabihereza n'abandi, ukapartage ugahereza n'abandi. Aho niho ndirimbo uzisanga, kandi kuri urwo rubuga nusanga ko indirimbo gusa, nkuko ndababwiye ko ndumwongere ndumwigisha, ndi n'umwigisha w'ijambo. Hariko ikiganiro citwa ukuri kw'ijambo, nkora nigisha, nkategura ijambo, nkategura udukino duto duto mugabo dusigura iryo jambo ry'Imana ngomba kuvuga bivanye n'ihangiro mpwemu yarashize ku mutima kugira ngo nsangize ubwoko bw'Imana. Rero ico kiganiro kirahari, aho hari izo ndirimbo naco kirahari. Yesu abampere umugisha.